Turabaramukije nshuti namwe bakunzi b'imbonesha kure Inkerebutsi TV, dusabe abo bataraba abanywanyi bacu ko boraba hepfo gatoya iki kiganiro baca bafyonda ahanditse sabone, mu nyuma baca baraba kuri ako gakenge nahone bagakoreko, bahejeje baraba kw'iryo jambo toute canke all naryone barikoreko, babihejeje bazoja bashikirwa n'ibiganiro twama dushikiriza ku Nkerebutsi TV atakigoranye. Uyu munsi rero tuje kubashikiriza ukuntu umunsi mukuru w'urwaruka wagenze muri komine Mugina na cane cane mu gisagara ca Mabayi. Uwo munsi mukuru w'akaranga usanzwe witwa Journée culturelle wabaye igenekezo rya 20 Myandagaro uyu mwaka w'2025, ubera ku mugwa mukuru wa komine Mugina, ukaba ari wateguwe n'ikigo c'urwaruka c'i Mabayi bita Centre pour Jeunes Mabayi. Uwo munsi mukuru wari witabiriwe n'abubahwa benshi cane, aho twovuga nk'intumwa yari yarungitswe na musitanteri wa komine Mugina, bari baje baserukiye ishirahamwe risanzwe rihingura isima ngaha mu Burundi bita Buseko, abaje baserukiye amashirahamwe nka Remy Foundation, Hinga Visibility, Jeunes Porteurs du Changement, Fondation Angie Burundi n'abandi benshi cane. Uwo munsi mukuru rero waranzwe n'ibirori by'akaranga, amajambo hamwe no gutanga ubushimwe ku bantu bakoze ikintu ciza kandi kiboneka mu kibano. Uwo munsi mukuru rero ukaba ari wabaye ku civugo kivuga giti urwaruka rukomeye ku Burundi bwifashe no mu Burundi buteye imbere. Kubera ko ari byinshi tugira tubashikirize bike mu byaranze uwo munsi mukuru, hama ibindi tuzoza turabashikiriza gushika byose biheze. Ari mu makwaza nemeye kubibumba ne akajisho mu bitega byataba, mbona bashitse bashishiriye ndabashima, tubahaye kaze musabwe iteka n'ijambo ni kwa mutura ingenzi vyagira mwashitse bashitsi beza, twazimana amasaka y'amashira hamwe amwera nasigare bw'iro bw'inyana vyagira Imana iwacu simana mandarahiye, iyo mu bisika bigondera ikirasisa, isomera amabwa dusangira ikiyago, yohera koke koke nkana mbere duteramane mu mahaza vyagira mwashitse bashitsi beza, twazimana amasaka y'amashira hamwe amwera nasigare bw'iro bw'inyana vyagira simukangara tete gatetereza baraye, simugahenga kamwe kimbura ubunyovu, kundanye niragutera mikabo bantu, akuna kanyota umutima w'abazi wamye ugira indahiro vyagira mwashitse bashitsi beza, twazimana amasaka y'amashira hamwe amwera nasigare bw'iro bw'inyana vyagira Turagushimiye Mana yacu ugororoka uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye kugira neza wabanye natwe, uduha igihugu ciza na cane cane uduha ikomine nziza ya Mugina, uduha izone nziza ya Mabayi, uduha indongozi nziza kandi uduha n'urwaruka rwiza, uduteye iteka tugeze kuri uyu munsi aho urwaruka rwacu rugiye kutwereka ibirori bitandukanye ndangakaranga, imico yacu myiza. Ndinginze saba umwanya wose tugiye gukoresha, tugiye kuba mwa kino kibanza, ubane natwe, ubane n'abaduteguriye ibirori, ubane n'ababihagarariye, ubane n'ababifata mu mugongo, kandi inyigisho zose tuza gukura ngaha zubake imitima yacu. Igihugu ciza, turonke urwaruka rufise inguvu zizodushikana
mu gihugu c'iterambere. Nibyo dusabira uwo ari we wese ngaha mu mwanya wose tugiye kuhamara mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. mugafashanya muri byose.
imigenzo yo gusangira ibyo batunze, yo gusangira akabisi n'agahiye. Si ibiharage yarashira mugenzi wiwe nawe akamuha ibijumbu yifuza. Babana neza abavukana bagwaniriza umwasi hamwe, barafashanya mu bikorwa byabo, bagize ico bita yemwe ikibiri. Mbega iwanyu muba mufashanya, twebwe iwacu dusangira byose. Iwacu tubanye neza turasabikanya muri byose. Mbega iwanyu mubana neza mugafashanya muri byose. Iwacu tubanye neza turasabikanya muri byose. Mbega iwanyu mubana neza mugafashanya muri byose. Ikigo c'ugwaruka rero c'imabayi kirashimiye cane gose uwo wese yagize ico afasha, yaba abari mu Burundi canke hanze y'igihugu, kugira gusa uwo munsi mukuru w'akaranga ushoboke kuba neza nk'uko byagenze kuri iryo genekerezo rya 20 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho butaha. Bye bye.